tukaba tugeze igihe cy'isaha zitandatu zirenze ko iminota 10 muri studio za Radio Bugarama FM. Akaba ari umwanya mwiza yo kumviriza amakuru mu Kirundi dushikirizwa na mugenzi wacu Armel BIGIRIMANA. Ndakuramukije nongera ndagwikaze Armel mu makuru y'uyu munsi. Ndakuramukije Hawa. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya gatandatu ruhuhuma umwaka wa 2020. Sangwa ikaze mu makuru y'uno munsi nayo akaba agizwe n'izingiyo nkuru zikurikira. Kuri uno munsi wa kane habaye inama yo kwegeranya ivyiyumviro bivuye mubene gihugu bahereye ku mitumba gushika umazone agize commune ya Bugarama. Abakora akazi ko kubarira impuzu barashima ako kazi ngo naho karuhije kakongera kakabamwo intambamyi. Muri ano makuru turaza kumva mu gisata c'uburovyi aho abakora akazi ko kuroba badakoresheje ibipe na mukanyani inkuru iramvuye mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Christian Ndayizigi. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa kuri uno munsi wa kane habaye inama yo kwegeranya ivyiyumviro bivuye mu bene gihugu bahereye ku mitumba gushika ku mazone agize commune Bugarama. Iyo nama ikaba ari yafasha inzego za commune gukora igitabo c'imigambi kizomara imyaka 5. Iyo nama ikaba kandi yari yatumiwemo abatandukanye. Tega amatwi Salvatore umuhanuzi wa mustane wa commune ya Bugarama akaba kandi ajejwe n'ubutunzi bwa commune Bugarama akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Inama turiko turakora no munsi ni inama yo kwegeranya ivyiyumviro bivuye mu bene gihugu tuvuye ku mitumba. Ubu rero tugeze ku rwego rwa zone kugira dushobore gukora igitabo c'imigambi ya commune gishobora kumara ikiringo c'imyaka 5 bacita PCDC mu rurimi rw'igifaransa majambo avunaguye citwa plan communal de développement communautaire. Baraduga tukagira ivyiyumviro twegeranije ku mitumba, inama ya bose abene gihugu bose bo kubagiza umutumba no kuvuga abagabo abagore abantu kuvuga inama ya bose dakumira aho bazana ivyiyumviro by'ibibazo bihanze imitumba mu kurondera ukuntu twobitorera umuti n'icokogwa. Hama ubu rero imitumba yose twarayihejeje tugeze ku rwego rwa zone aho duca tugira icegeranyo co muri zone ku buryo tuzoshobora guca tubiteranya hama tugaca tugira vya commune yose. Bitabiye kuko abaje n'ababa batumiye hariho umugwi wa commune ugizwe n'abantu 15 bose abo burumva bategerezwa kuza uko n'igikorwa bafise cikinigo kizomara ukwezi. N'abene gihugu rero batowe ku mitumba bategerezwa kuza uko baba batowe ntabashobora gusiba. Abakora akazi ko kubarira impuzu ngo barashima akazi kabo ko kababeshejeho naho karuhije kandi kakabamwo n'intambamyi. Ndayisenga Celestin ati nakazi yiyumvamwo kandi gatuma yikenura muri ibi na biriya. Atariko intambamyi abona muri ko ni mu gihe uwamuhaye igikorwa atamutahura iyo agize ingorane na cyane bivuye ku bikoresho baba badafise. Akanasaba kandi imfashano na cyane ziciye mu mashira hamwe yabo. Reka tumutega amatwi akayavugiye kuri mikro mugenzi wacu Amakuru. Abasanzwe nkora akazi kanze kamisi yose nkabandi umutayeri. Egome akazi kacu kamisi yose dusanzwe tugakorera ni muri commune Bugarama zone Magara. Ntabwo ari byo twakurikiranye gusa nivyo twagiye kuyiga ariko twavyumvamwo turabona ko dukwiye ko twoshobora kwicara hamwe kugira ngo dushobore kuyungunganya mu gukora imyuga itandukanye ca dutwara umwuga w'ubutayeri. Egome kubimenya intambamye ntizishobora kubura kuko iyo ugiye gukora akazi ari jambo ugiye gukora urashobora guha n'intambamyi ariko kora wagiye uvyumvamwo izo ntambamyi urashobora kuzirinda ukazirinda hama ukabandanya akazi kawe kagenda gatera imbere. Egome kuva nango gukora akazi kanzi sho nagiye niyungura nuko nikenuza mu rutunature mu vyomba nkeneye ko nka jende umujene mugemba nkena agapantaro keza ndakigurira ntiriwe kuza gusaba nkaca mbona kumenga navyo birafita karusho. Mbere nkabangiriye kumpamagarira n'abandi bajene nkanje bashobora kuba baciye ku ishure ko batoca bagenda kwicara muhira ahubwo bakwiye gukora amaboko mu mpuzu bagakora imyuga itandukanye kugira ngo bashobore kuraba ko bokwikenuza. Ntambamye nkunze kuba mpura nayo nakazi kambe karuhisha mu gihe nakoze ndaruha nkakuramo n'ingwara hanyuma iyo mukiriya aje nkamubwira ati jewe numva merewe nabi nagwaye ariko umukiriya ntashobora kuvyumva akacibona kumenga sukwigwaza. Rero ntambamye duhora nazo nizo
umuntu ashobora kuruha cyane agakora iyo yakoze ariko umukiriya amaze gushika akamwereka ko yagwaye ariko ntashobore kumwumvira yuko yagwaye. Ego icyo umuntu yosaba nuko ahanini bikunda kuba bitumwa nuko dufita ibikoresho bidakwiye nk'ibintu by'amamashini bakatuzanira ibintu dushobora kuza gukoresha kandi amamashini tukaca dusanga tubikoze nk'uko mu mukiriya byifuza. Eke dusaba intererano nk'abazezwe intwara ko bogico badufashije mu kutwunganira amashirahamwe yacu bakaduha ibikoresho bikwiye kugira ngo dushika dutunganiriza umukiriya aza twitura. Reka amakuru yacu tuyarangirize mu gisata c'uburovyi ngo kunenga ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu kiyaga Tanganyika. Ababukoresha ubwo buryo bakaba bashima ukuntu bakora mu kurondera indagara canke imikeke maze bakanasaba yuko boronswa uburenganzira bwo kubandanya baroba mu gihe nibipe biba byahagaze ngo narijya atari uburovyi bushika kure cyane ariko bukaba bubafasha kuronka ico bafungura. Akaba ari naho rero turangirije amakuru yacu. Reka ndabakengurukire mwebwe mwese mwe yateze amatwi shimire bagenzi bacu mu gisata cyo gutorokanya amakuru yadutorokanirije nibagiye gushimira Richard Ndayizigiye yatumye amaje bashikira neza amakuru nayo mukamwe yashikirije na Armel BIGIRIMANA naho butaha. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe